Iyi ni radiyo y'ijwi y'Amerika. iradiyo y'ijwi ry'Amerika isaminanira i Washington DC mu Kirundi mu Kinyarwanda. Muriwe neza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije. Mu Burundi twumvikanira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda. Turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri saha mugiye gushikirizwa nanje Frederic Nkundikije. Ikintu tusavye leta twege abanyagihugu barabe bakubita imitwe barabe inyuma n'indero. Mu Burundi ubukene bw'igitoro bwibonekeza mu ntara Rumonge bushobora gutuma amavuta amafi n'indagara bishobora kugabanuka canke bikabura gose ku masoko. Ikintu tusavye leta twege abanyagihugu barabe bakubita imitwe barabe inyuma n'imbere ko boshobora korosha amahera ya kori ya douane muri oberi kugira kitoro kiboneke abakomeresa iyo bashoboye kuza gushika kukizana baborohereza. Uyo no umunyagihugu wo mu ntara ya Rumonge mu Burundi. Umurwi w'intagondwa za Al-Shabaab wakoze igitero hakorera inama nshingamateka ya Somalia, batandatu bakomerekeye muri ico gitero. Perezida wa Irani Said Ibrahim Raisol Sadati yatangaje ko igihugu ciwe kizosubiza mu nkoko igihugu ca Israeli mu gihe co hirahira kikagitera. Amakuru havugwa hirya no hino tuyatangure mu gihugu ca Irani, aho perezida wa Irani Said Ibrahim Raisol Sadati yatangaje ko igihugu ciwe kizosubiza mu nkoko igihugu ca Israeli mu gihe co gerageza co hirahira kigatera ico gihugu. Ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma. Perezida Said Ibrahim Raisol Sadati rivugiye imbere y'ingabo z'igihugu cye zari mu karasisi kuri uyu wa mbere ubwo icyo gihugu kizihizaga umunsi w'ingabo. Ijambo rye ryatambutse kuri televiziyo. Ingabo zanyuraga imbere y'umukuru w'igihugu ahagararanye n'abasirikare bakuru, mu kirere hanyura kajugujugu z'intambara n'abasirikare bamanukira mu mitaka hafi y'imva ya Ayatollah Ruhollah Khomeini wabaye umuyobozi wa mbere w'ikirenga wa Iran kugeza apfuye mu 1989. Ijambo rya Perezida Said Ibrahim rije mu gihe ibiganiro bigamije gusubukura amasezerano yo mu 2015 hagati y'ibihugu bikomeye ku isi na Iran yerekeye ibya nukiliyeri yahagaze. Israel ifatwa nk'igihugu rukumbi mu burasirazuba bwo hagati gifite intwaro za nukiliyeri ivuga ko itazazitirwa n'amasezerano ayo ariyo yose ya Iran kandi ko ishobora kuzibasira ibikorwa bya nukiliyeri muri Iran. Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran byagiranye ibiganiro mu gihe cy'umwaka bigerageza gusubukura amasezerano y'ibya nukiliyeri, ariko mu 2018 Amerika iza kubivamo ifatira Iran ibihano. Urakoze Jeffrey. Umurwi w'intagondwa za Al-Shabaab wakoze igitero hakorera inama nshingamateka ya Somalia, batandatu bakomerekeye mu ico gitero. Ni inkuru ya Diane Nahazwe, mugenzi wacu w'ijwi y'Amerika. Mu butumwa umushingamateka Abdirham Abishakur Wassam ari mu bitoreza kuba president yacishije ku rubuga rwe rwa Facebook yavuze ko mu bakomeretse harimo abamucungera umutekano babiri. Ico gitero Al-Shabaab yemanze cagabwe mu gihe abaheruka gutorerwa ubushingamateka muri Somalia bari bakoranye uno musi batora indongozi zabo. Ibiro vy'umushikiranganje wa mbere muri Somalia vyateye ivyatsi ico gitero bivuga ko ari igikorwa c'iterabwoba cakozwe mu ntumbero yo gutera ubwoba abashingamateka no kuburabuza ibikorwa vy'amatora bisa nk'ibiriko birasozerwa. Umushikiranganje wa mbere wa Somalia akaba yasavye abashingamateka kwihutisha amatora. Imbere y'igitero co kuri uno wa mbere abashingamateka bari bumvikanye ko botora utwara inama nkenguzamateka igenekerezo rya 26 ku kwezi, utwara inama nshingamateka nawe bakamutora igenekerezo rya 27. Abashingamateka bagaheza bagatora umukuru w'igihugu mu ntango z'ukwezi kwa gatanu. Aha mukamenya ko amatora y'izo nzego amaze amezi adindiye bivuye ku kunyinyurana kuri hagati y'umushikiranganje wa mbere na Perezida Mohamed Abdullahi Mohamed azwi cyane ku izina rya Farmojo. Urakoze Diane. Abategetsi muri Ukraine batangaje ko misile z'Uburusiya zahitanye abarenga batanu bo mu gisagara ca Lviv. Inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Diane Ninazo.
Igisagara ca Lviv kiri mu burengero bwa Ukraine kiri mu bitari bwagabwe ko ibitero vyinshi mu ntambara Urusiya bwatanguje muri Ukraine haraheze amezi abiri. Maskin Kozikit atwara ico gisagara yavuze ko misile zitatu zaguye mu nyubakwa za gisirikare, iyindi imwe nayo igwa mu iduka ikorerwamwo amapine y'imiduga. Mu bindi bisagara vya Ukraine utwigoro two kuvana abasivile mu burere burimwo intambara twaburijwemo. Icegera c'umushikiranganji wa mbere wa Ukraine mw'itangazo yacishije ku mbuga ngurukana bumenyi yagirije ingabo z'Uburusiya ko zazibiye amabarabara, avuga ko ibi binyuranye n'amategeko mpuzamakungu yo gutabara. Umushikiranganji wa mbere wa Ukraine nawe mu kiganiro yahaye televiziyo y'Amerika ABC yahakanye ibivugwa n'Uburusiya bwigamba ko buriko buratsinda intambara muri Ukraine, avuga ko Ukraine imaze kwisubiza ibisagara n'uturere 900 Uburusiya bwari bwarigaruriye. Muri ico kiganiro na ABC uwo mutegetsi yumvikanishije ko igihugu ciwe cifuza inyishu ya kidiplomasiya. Hagati aho perezida wa Ukraine nawe asaba ibihugu vya rutura kongereza ibihano ku Burusiya na cane cane mu vy'igitoro n'amabanki. Urakoze Diana. Leta ya Afrika y'Epfo yarungitse abasirikare gufasha gutanga imfashanyo no gukora ibindi bikorwa byo gutabara mu ntara KwaZulu Natal yatewe n'imvura isegenya nyinshi yateye imyuzure yahitanye abantu barenga 440. Ni inkuru ya mugezi wacu Jeffrey Mutagoma. Igisirikare cya Afrika y'Epfo cyatangaje kuri uyu wa mbere ko cyahawe amabwiriza yo kohereza ingabo 10,000 mu bikorwa by'ubutabazi birimo gutwara imfashanyo no gutanga ibikorwa by'ubuvuzi. Igisirikare kandi kiratanga indege za kajugujugu zifashishwa muri ibyo bikorwa by'ubutabazi n'ibyo guhuza ababuranye n'ababo. Iyi myuzure yasize heruheru ababarwa mu bihumbi, itera ibura ry'umuriro w'amazi n'amashanyarazi i Durban, umwe mu mijyi ifite ibyambu bikomeye muri Afurika. Umuyobozi w'intara ya KwaZulu Natal ejo ku cyumweru yatangaje ko abahitanywe n'ako kaga bamaze kurenga 443 mu gihe abandi 43 bagishakishwa. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviza iradiyo ijwi ry'Amerika isamanira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya amakuru avugwa hirya no hino mu ntara ya Afurika y'ibiyaga binini. Aya makuru tuyatangure ku mpunzi z'abarundi muri Tanzania. Abarwayi barishika 80 barwariye mu bitaro vyo mu ikampi ya Nduta bakoze imyerekano yo gusaba leta ya Tanzania co kimwe n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho ku mpunzi HCR gukemura ikibazo c'ubuvuzi kibaye ndanse muri iyi minsi. Ni inkuru y'umumenyesha makuru w'ijwi ry'Amerika James Jovin ari muri Tanzania. Iyo myigaragambyo yamaze hafi igice cy'isaha yabaye kuri uyu wa mbere ku ivuriro rikuru ryo mu nkambi ya Nduta, nyuma yaho abagwayi bari bituye kwa muganga. Benshi muri bo babuze imiti. Yahagaritswe n'uko muganga mukuru Bwana John Tuhoye ahamagaye polisi kugira icungere umutekano. Nta mvururu zahabaye usibye umuntu umwe wakomeretse. Muganga John yasiguriye abo bagwayi ko shirahamwe MSF rikorera mu gisata cy'ubuvuzi ririmo gukora ibishoboka mu gukemura ico kibazo gihambariye abagwayi muri iki gihe. Kuna njia nyingi za matibabu ambazo mara nyingi na hizo zote zinatumika. Magonjwa ambayo yanahitaji dawa utapewa dawa. Ndwara ziba zisaba yuko muguha imiti urahabwa imiti. Magonjwa ambayo yanahitaji sindano utapewa sindano. Ndwara ziba zisaba yuko ni kinyoma. Bigonge byonyene ibyunyunyu ibyo kuzabura
ikibazo c'ubuvuzi mu nkambi ya Nduta cyane cyane kibangamiye abageze mu za bukuru, abibungenze hamwe n'abana bari munsi y'imyaka 5 bataronswa imiti ikwiye, bigatuma babayeho mu buzima bugoye kubera ingwara zidakira. Zimwe mu mpunzi zahungiye mu nkambi ya Nduta zibona yuko igisata c'ubuvuzi kitarigera gifatirwa umuti urama. Bavuga ko mu gihe cy'imyaka hafi 6 bahamaze minsi yose nta bufasha baronswa. Urabona ko tonda kwazijya ntebe bakaca bazana nk'ibipimo bagapima ugateteka ugategera ko baguhamagara ngo bakwakire yuko bakuvura habura. Twebwe tugiye kwa muganga maza kututiho kutubaza ko turwaye malaria, birashoboka tukagenda tutavuwe. Utagwaye malaria umva batagupimye malaria usanga ntuvuwe ukiyuko nyene n'ingwara ugibabwira usanga ibidonge baguhaye sivyo gacagura paracetamol zonyene ati ta kandi babare ati ngwaye kuno usanga baguhereza imiti idafashe, ugasanga menga ni hatari umaze gushika muhira bigasaba ko wigurira, numaze gushikana iyo miti atakamara bikubwirira cha wigura muri farumasi. Arajanga bakukicara wazinduce utahasa hindwe canke saa 6 none nkaho usanga nyene umuntu ku mutima camererwa nabi. Sego ndaragiye n'igihe kimwe kweri ndagana nyene ndicara kandi azinduce mu gatondo arasimba yongera kandi arakira amakanyina arapima arantwarira nyene ku muryango. Iyo mwana aratanya ntavuwe kweri saa 6 twashagenda kurya, iyo mwana nakagumarira gumarira ndaciye ntavuwe. Iyo miti ntasibe gusubirayo kandi arayigumije yo mbere. Mu nkambi y'impunzi Nduta hari ivuriro rikuru rimwe gusa n'ayandi mato 5 agenewe kuvura hafi impunzi 140 zituye muri iyo nkambi. Ayo mavuriro ashoboye kuvura abantu 50 bitura kwa muganga buri munsi, ariko abavugwa ku munsi n'abagwayi barenga 120. Ico kigatuma ikibazo c'ubuvuzi kidakemuka mu nkambi. Kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu ca Tanzania, James Jovini ku bw'ijwi ry'Amerika. Turagushimiye Javina. Urugereko rwihariye rwa sentare nkuru iburanisha ivyaha vyo ku rwego mpuzamakungu n'ivy'iterabwoba yatanguye kumviriza ivyabona mu rubanza rwa Wenceslas Twagirayezu aho ni mu Rwanda, vyatumye sentare yimukira ku Gisenyi mu burengero bw'u Rwanda aho bikekwa ko yakoreye ivyaha. Ku munsi wa mbere yumvirije ivyabona bimwagiriza ivyaha. Ni inkuru ya mugenzi wacu Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda. Urugereko rwihariye rw'urukiko rukuru mu Rwanda ruburanisha ibyaha by'iterabwoba n'ibyo ku rwego mpuzamahanga nyuma yo kuva i Nyanza mu majyepfo y'u Rwanda rukimukira ku Gisenyi ruri kwifashisha icyumba cy'urukiko rwisumbuye rwa Rubavu. Umutangabuhamya Bwana Nsengiyumva Kanyabishoro niwe wabimburiye abandi mu bashinja Bwana Wenceslas Twagirayezu ibyaha bya jenoside. Yabwiye urukiko ko nawe afungiwe ibyaha bya jenoside ku gihano cy'imyaka 19 muri gereza. Nsengiyumva yashinje Twagirayezu ibyaha avuga ko bakoranye ahazwi nko kuri bariyeri yo kwa Gacamena. Yavuze ko Twagirayezu yaharasiye abatutsi akabajugunya munsi ya bariyeri. Uyu mutangabuhamya yabwiye urukiko ko yibuka amazina y'uregwa iby'amasura n'indeshyo atabyibuka bitewe n'igihe gishize. Kugira ngo amumenye Twagirayezu yamufashije yiyambura agapfukamunwa n'amadarubindi arangije ahaguruka yemye amwenyura gake. Yemeje ko Twagirayezu yari umwarimu ndetse n'umugore we. Ahawe ijambo Twagirayezu yemeje ko mu 1994 atari yakarongoye. Umutangabuhamya bamuhasi ibibazo bigamije kumenya uburyo yamenye Twagirayezu nk'umwarimu. Yasubije ko mu gihe cyabo abantu bose babonaga batwaye ibitabo biyumvishaga ko ari abarimu. Yamushinje ko yamubonaga muri za meeting yatanga amakarita y'abayoboke b'ishyaka rya MRND mu cyahoze ari komine Mutura. Uyu mutangabuhamya wafashwe ku ruhande rw'uregwa nk'uhuzagurika mu buhamya bwe ntiyabashije kugaragaza mu buryo budasubirwaho uburyo mbere atari yaravuze ku ruhare rwa Twagirayezu kubwicanyi bwabereye Mudende, akabivuga mu rukiko. Yasobanuye ko yabyibutse nyuma ari ku rundi ruhande rwo rugakomeza kwibaza uburyo avuga ko ariho haguye abatutsi benshi. Kubatangabuhamya batambutse imbere y'urukiko Twagirayezu yakunze kurangwa no kubatega amatwi akamwenyura akazunguza umutwe ubundi akitangira itama aho yabaga yicaye. Undi mutangabuhamya wiyemerera ko yari umwicanyi ruharwa ni Bwana Etienne Gasenge. Uyu waranzwe no guterana amagambo ya hato na hato n'uruhande rw'uregwa yakunze kuvuga amagambo agaragariza urukiko ko aziranye na Twagirayezu. Igikomye Twagirayezu ko ashaka kumwirengagiza kandi barabaga bari kumwe mu bitero byahitanye abatutsi ku Gisenyi. Gasenge yasabye imbabazi ku byo avuga yakoze agashaka no gushishikariza uregwa kwemera ibyaha akabisabira imbabazi. Abatangabuhamya bashinja bakunze guhuriza ku bwicanyi bwabaye ku itariki ya 8 z'ukwezi kwa 1994, itariki uregwa avuga ko yari mu gihugu gituranye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gasenge yagize ati ko yari ari kuri bariyeri niba atari umwicanyi hakoraga iki. Ati ndewe unyitegereze neza kuko nari intera hamwe nagendaga ntambitse ibirenge kuko nararwaye imvunja.
n'imvugo yakuriye amarangamutima kubumvaga urubanza bamwe bagasekera mu majwi yo hasi. Gasenge wafunzwe imyaka 15 ku byaha bya jenoside yavuze ko mu gihe cyo gutanga ubuhamya ari mu bagishwaga inama kuko yari umwicanyi ruharwa. Yavuze ko umuntu inzego z'ubutabera zabaga zidafiteho amakuru ahagije zamubazaga yahasanga muzi mu bicanyi akamushyirisha ku rutonde rw'abagomba gukurikiranwa cyangwa akamukuzaho. Gasenge yavuze ko umuryango wa Twagirayezu wamusabye kumukuza ku rutonde rw'abicanyi bahigwa bukware n'ubutabera bw'u Rwanda. Yagaragarije urukiko ifoto avuga ko yayihawe n'umuryango w'uregwa kugira ngo azamukuze ku rutonde amuzi. Iyo foto yakuruye impaka mu rukiko. Twagirayezu yavuze ko atumva ukuntu umushinja ahagarara akemeza ko yashyirishaga abantu ku ntonde z'abagomba gukurikiranwa n'abatagomba gukurikiranwa. Yagize impungenge z'uburyo iyo foto yageze mu maboko ya Gasenge. Umucamanza yahumurije impande zombi avuga ko ifoto itafatwa nk'ikimenyetso simusiga kuko yamoneka mu buryo ubwo aribwo bwose na cyane bitewe n'aho ikoranabuhanga rigeze. Twagirayezu yakunze kubwira abamushinja ko asanga ntaho baziranye, bamwe akababwira ko bamushinja ibyaha bagizemo uruhare. Mu magambo yati kibabaje muravuga ko munzi mu bwicanyi mwakoze Imana irahari zabibabaze. Icyo bahurijeho cyane n'imbunda bavuga ko uregwa yirashishaga abatutsi mu bitero. Iburanisha rirakomeza kuri uyu wa kabiri. Bagira ubusa ijwi ry'Amerika ku Gisenyi mu burengerazuba bw'u Rwanda. Ubu naho dukubitire mu Burundi ahavugwa ubukene bw'igitoro bwibonekeza mu ntara ya Rumonge mu manuko bw'igihugu buriko uratuma abafise amahinguriro mato mato y'amamesa eka mbere n'abafise amato yo kumyeha y'uburovyi ya Rumonge bavuga ko bashobora guhagarika imirimo umwanya n'umwanya. Ni inkuru y'ijwi ry'Amerika yateguye ribifashijwemo n'abakunzi baryo mu Burundi rishikirizwa na Desire Hatungimana. Aho ni hamwe ahari amahinguriro mato mato yenga amavuta ava mu Kigazi bagenzi bacu bashoboye kugendera. Ni ku ruzi Dama ku mutumba Nkayamba uvuye mu gisagara ca Rumonge werekeza i Bujumbura. Ayo mahinguriro akaba yarahuye n'ikibazo kidasanzwe c'ibura ry'igitoro. Kuri ayo mengero uko ari atatu abakozi baharangurira imirimo bavuga ko bakoresha igitoro cyo mu bwoko bwa mazutu gisanzwe kitaboneka cyane muri kino gihe. Bemeza ko ibikorwa bisa n'ivyahagaze kubera ibura ry'ico gitoro. Ibikorwa ntibigishobora kugenda neza kubera tumaze kuba tubura igitoro nta kindi kintu dukoresha, aho gukora neza bica bisubira inyuma kubera ibikoresho bitaba bikwiye nk'uko bikenewe. Twokeronka tugikura heko ta station usanga ziriko zitanga igitoro, naho wogenda urondeye kajya kamagendo ukaronka ku buzimbe ukaronka dukeyi, naho nyene abakiriya kugira ngo urabe ko wobungabunga abakiriya abantu bagenda kemera gukorera mu buhombe. Nk'uko babandanya babivuga, inkurikizi nuko n'akazi gashobora guhagarara umwanya uwo ari wo wose. Ivyo bigashobora gutuma amavuta agabanuka cyane agakena gose ku isoko. Uhoho bizohava byonyoka kuko hari naho tuzohava duhagarika gukora hejuru y'igitoro, umwimbo w'amamesa uzogabanuka cyangwa umwimbo w'imise nawo nyine ugabanuka. Turashobora kwiruka tutaretse, turashobora kubura nk'ubusa tukiruka tutari kumva ico gitoro. Abo bantu biyungunganya mu guhingura amavuta avuye mu bigazi basaba leta gukora uko ishoboye kose kugira ikibazo c'igitoro gitorega umuti. Ikintu tusavye leta twege abanyagihugu boshobora kutukorera igikorwa cihuta, barabe bakubita imitwe, barabe inyuma n'imbere ko boshobora korosha amahera ya kori ya douane muri oberi kugira kitoro kiboneke, abakomeresa iyo bashoboye kuza gushika kukizana baborohereza. Intara ya Rumonge ikaba ifise amahinguriro mato mato y'amavuta y'ibigazi agera kuri 123 mu gihe cyose, naho hakaba haharugwa ayagera kuri 448. Ivyo bitigiri bitangwa n'ikigo OHP kijejwe guteza imbere igiterwa c'ikigazi. Ico kibazo cibura ry'igitoro kiribonekeza kandi no mu gisata c'uburovyi. Bamwe mu barovyi bo kumweha w'uburovyi wa Rumonge bavuga ko kubera ikena ry'igitoro nabo nyene bashobora guhagarika akazi. Iryo kena ry'igitoro ngo riko riribonekeza cyane kuko arico basanzwe bakoresha mu kazi kabo ka misi yose. Ubwato bwose kugira bwinjire mu kiyaga bwategerezwa kuba bufise n'imiburiburi iritiro 60 z'igitoro, ariko buronswa iritiro ziri hagati ya 10 na 20 gusa. Naje mfise ubwato ngaha uma iritiro 10 iritiro 20 shobora kwinjira mu mazi nikinkwiye kubera ugenda kurondera imboga ahantu tofauti. Iyo tubuze igitoro tugira ingorane kuko ntituroba, kuko imboga hari igihe bisaba yuko tuzikura kure kandi mashine zacu zinywa amavuta menshi. Hama na babandi bamwe baje kuyironka hariya, bamwe bayivoma mu ijoro bace bayidandaza ku giciro bigombeye. Muri make turafise ingorane nk'ubu tugiye kugara akazi kumvuza igitoro. Abo barovyi bakababazwa nuko iyo birutse hirya no hirya bakaronka igitoro kivuye ahandi nk'Ibujumbura, abajejwe umutekano ngo bagifata nk'icamagendo, ivyo bikaza bisongera isibe.
kiguzi Bujumbura kizanye mu muduga nawe hejuru y'icakazi uzumva abapolisi nabo mwibarabara ngo igitoro ngo nica magendo bakagifata sezi igitoro kiguri ku Bujumbura kaza mu Rumonge iyo ni magendo canke n'umuntu abaranguye hejuru aje kugira akazi kiwe kwanza abaguze hejuru aje gukora akazi kiwe k'ikiro. Abo barovyi bagasaba ko boronswa igitoro gikwiye igihe kibonetse mu ntara ya Rumonge. Iciyumviro cacigikiwe na buramatari w'intara ya Rumonge Consolateur Nitunga akavuga ko mu gihe igitoro kibonetse abarovyi boshigwa imbere bagahabwa n'ibiburiburi amaritiro 30. Murazi yuko abarovyi baratubeshaho mu kuja kuroba hanyuma bakaturonsa amafi. Ni vyiza yuko boraba bakabongera agatoro kugira ngo bashobore gushika iyo barondera izo fi kubera ko kenshi usanga atari hagufi cane. Amaritiro 10 ni make. Nifuza yuko abatanga igitoro bogerageza kugira ngo abarovyi babaha agatoro gakwiye iyo kabonetse kuko turabona neza yuko bigoye. Ariko vyose ni gusaba imigwi yose kwihangana kubera ko ni ikibazo c'isi yose. Buramatari ahamagarira kandi abapolisi gusuzuma ko umurovyi afise ivyangombwa vyatanzwe n'intara maze ace yoroherezwa gutwara igitoro akuye mu tundi turere tw'igihugu. Mwomenya ko amato yose ari ku myeha ya Rumonge arenga 700 nayo mu kiyaga ca Tanganyika ayo mato y'uburovyi akorerayo ashika 3000. Turagushimiye Desire, tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi na mu Kinyarwanda. Ibiganiro twabateguriye birabandanya. Urande barara igira hirya ariko mada herego akwiriye ahantu hose winyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe gusekasa ngo jewe nduwibugo yego rata uri umunyarusangikazi kuko nibo bagenda binyozora nk'inka zabo uzi ko nabona ko uri umunyabugo neza neza dore wambaye nkabo uravuga nabi ururimi rw'iwacu ariko abirasi bimuhumurwa mani shofe wenda unashaka uri iwacu rusangi uradutwara neza kandi ndakwizeye. Mie kwetu ni bugo. Ndiyo bugo. Wiki? Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Yababa. Shofe, twigende. Kombo taxi yaje. Kombo taxi ni ikiganiro gishya kuri radiyo Ijwi ry'Amerika. Muze dutembere mu karere k'ibiyaga bigari na Kombo taxi. Iyi taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye. Mu maneno ya kuchekesha, Kombo taxi inatuonyesha kwamba watu wa kutoka mbalimbali na watu wa makabila mbalimbali wanaweza kuishi kwa amani. Kombo taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na La Benevolencia Royal. Tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo y'Ijwi ry'Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu ntambara Urusiya bubandanya gukora muri Ukraine, ibisasu vya misile bimaze guhitana abasivile benshi. Abahinga mu vy'amategeko batanguye kuvyita ivyaha by'intambara, ariko ubutungane bushobora kuzoteba bugafata igihe kirekire. Ni inkuru twateguriwe mumenyesha makuru y'Ijwi ry'Amerika mugezi wacu Thomas Kamirinde. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Joe Biden avuga ko umukuru w'igihugu cy'Uburusiya Vladimir Putin arimo akora kandi akoresha ingabo ze ibyaha by'intambara muri Ukraine, ariko si we wenyine ubivuga. Ishami ry'umuryango w'abibumbye ryita ku burenganzira bwa muntu, imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu yo muri Ukraine n'indi mpuzamahanga nka Human Rights Watch na Amnesty International nabo barabyemeza. Ubufaransa bwo bwohereje ndetse abagenzacyaha muri Ukraine. Umuryango w'ubumwe bw'Uburayi, umuryango w'abibumbye, umunyamabanga mukuru wa OTAN n'umushinjacyaha mukuru wa Ukraine n'ibindi bihugu birenga 10 nabo basabye CPI, urukiko mpanabyaha mpuzamahanga ruhoraho, kugira icyo rukora. Mu kwezi gushize umushinjacyaha mukuru warwo Karim Khan yagiye muri Ukraine kureba uko bimeze, maze aravuga ati tugomba kumenya ibyabaye n'ukuri kwabyo, noneho tukazabishyikiriza abacamanza.
mu byaha by'intambara abahanga mu by'amategeko bavuga harimo kurasa ibitaro, amashuri, abasivili baba bahunga intambara, iyicarubozo, gufata abagore n'abagabo ku ngufu nk'intwaro y'intambara, n'ibyaha byo gusagarira ikindi gihugu. Uburusiya bwo buhakana ibyo babukekaho. Nubwo gukusanya ibimenyetso byatangiye, ariko abahanga mu by'amategeko bavuga nanone ko kugeza abakekwa imbere y'ubutabera bizafata imyaka kugira ngo imanza zibeho. Nk'uko tubisoma mu kinyamakuru The New York Times, kimwe mu bikomeye byo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ingorane ya mbere ni ukwemeza ko koko hariho ibyaha by'intambara. Urugero nko kurasa ibitaro, buri wese ashobora kuvuga ngo ni icyaha cy'intambara, ariko warashe we ashobora kubihakana akavuga ko yaharashe by'impanuka, ni ukuvuga ko yaharashe atabigambiriye. Cyangwa se nanone akavuga ati naharaje kubera ko umwanzi turwana yahahishe intwaro, cyangwa kubera ko abasirikare b'umwanzi bakorera. Urundi rugero ni nk'urw'icyaha cyo gufata abagore n'abagabo ku ngufu nk'intwaro y'intambara. Kucyemeza biragorana cyane kubera ko ababikorewe akenshi badatinyuka kubivuga. Ababihaniwe kugeza ubu kandi mu nkiko nk'urwo Loni yari yarashyiriyeho u Rwanda ni mbarwa cyane. Ingorane ya kabiri ni ukumenya urukiko rufite ububasha bwo kubiburanisha. Tuvuge nka CPI, urukiko mpuzamahanga mpanabyaha ruhoraho. Ifite ububasha bwo kuburanisha ibyaha byakorewe mu bihugu byasinye amasezerano y'i Roma ayishyiraho. Ukraine ntiyirimo, ariko yayihaye uburenganzira bwo gukora nketi. Uburusiya nabwo ntibuyirimo. Kugira ngo CPI ikurikirane ibyaha by'intambara byaba byarakozwe n'Abarusiya, leta yabo igomba kubyemera. Abahanga mu by'amategeko bagasanga ibi bidashoboka na gato. Ku rundi ruhande, kugira ngo CPI iburanishe umuntu, agomba kuba ahari imufite mu maboko yayo. Aba bahanga bavuga ko Uburusiya budashobora na gato kuyoherereza umuturage wabwo CPI yaba ishakisha. Icyaba gisigaye nk'uko abahanga mu by'amategeko babivuga, ibihugu bifite amategeko ahana ibyaha by'intambara hatitaweho aho byakorewe bishobora kuburanisha Abarusiya cyangwa se Abanya-Ukraine. Twavuga nk'Ubudage, nk'uko Professor Karsten Stern, umwarimu w'amategeko mpuzamahanga mpanabyaha muri kaminuza ya Leiden mu Buholandi no muri kaminuza Queen's muri Irland ya ruguru, yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Ubudage bwatanze urugero buburanisha ibyaha by'intambara byakorewe muri Siriya. Urundi rugero ni nk'Ubufaransa cyangwa Ububirigi, nabyo byaburanishije ibyaha by'intambara na jenoside byakorewe mu Rwanda. Uretse ibyo, abahanga mu by'amategeko bavuga ko umuryango w'abibumbye ushobora gushyiraho urukiko rwihariye rwa Ukraine nk'izo wari warashyiriyeho u Rwanda n'icyahoze ari Yugoslavia, ariko nabwo bagasanga bishobora gufata imyaka n'imyaka kugira ngo bene urwo rukiko rutangire akazi karwo. Banzura ariko bavuga ko uko byagenda kose ubutabera buzashyira bukora akazi kabwo, buburanishe ibyaha by'intambara, ibyaha byibasira inyokomuntu, ndetse ahari na jenoside byaba birimo bikorerwa muri iyi ntambara Uburusiya bwagabye kuri Ukraine. Mu kanya turasozera amakuru twateguriye kuri isaha, ariko imbere yaho reka tubibutse amakuru twashikije yerekeye akarere ka Afurika y'ibiyaga binini. Twavuze ko abarwayi hafi 80 barwariye mu bitaro byo mu kambi ya Nduta bakoze imyiyerekano yo gusaba leta ya Tanzania cyo kimwe n'ishirahamwe mpuzamakungu HCR gukemura ikibazo cy'ubuvuzi kibaye ndanse muri iyi minsi. Twabwiye kandi ku rugereko rwihariye rwa sentare nkuru yo mu Rwanda ruburanisha ibyaha byo ku rwego mpuzamakungu n'iby'iterabwoba rwatanguye kumviriza ibyabona mu rubanza rwa Bwana Wenceslas Twagirayezu. Twabwiye kandi ko mu Burundi ubukene bw'igitoro bwibonekeza mu ntara ya Rumonge mu manuko bw'igihugu buriko buratuma abafise amahinguriro mato mato y'amamesa, eka mbere n'abafise amato ku myeha y'uburovyi ya Rumonge bagira ikibazo c'ubukene. Inshuti mwese rero mwaduteze amatwi muri aka kanya turashimiye cyane rwose Nadia Taha yadufashe kwegeranya ibiganiro. Turashimiye na engineer yadufashe mu buhinga bw'ivyuma. Tukaba tubashimiye mwese mubandanye mwumviriza ibindi biganiro by'iradiyo Ijwi ry'Amerika. Mushobora no kubandanya kutwumviriza kuri we /akaburungu radio yacu voa.com. Murakoze, mugire
amahoro n'umugoroba mwiza mwese.